neza mwigisha, ndaramukije n'abantu bose bashobora kumviriza bari ku mpande zine z'isi, abari hafi n'abari kure, cane cane abakunzi b'ishuri ry'Abarundi bose. Jewe nitwa Sindayigaya Jenoseph, ndafise ikibazo c'uburwayi kandi uburwayi maranye igihe kitari gito, ariko kandi uko nizera ariko bubandanya bundemvya. Ubu tuvugana ndavyimvye cane amaguru, rero ukuguru kw'iburyo bambwiye ko mu bipimo bangiriye muganga yaransiguriye ko igufa ryahonzwe ry'imiteganizo ry'ukuguru, bambwira ko iryo gufa bisaba ko barisubiriza n'icuma. Ico cuma narashoboye kubaza, ndumva vy'ukuri uburyo bitwara ko ahanje ataco mfise novuga ntovyishoboza. Ndagomba gusaba umuntu wese anyumva kugira ico yoshobora kumfasha kugira ngo nshobore kuronka ubwo buryo bwo kwivuza. Ivyo bikoresho bishobora kunkora, bambwiye ko bisaba imiliyoni 7,905. Hanyuma mu bitaro naho bambwiye imiliyoni 2. Ayo mafaranga ubwanje n'umurengera kuri jewe. Aho mbere yaho gatoyi mu kwezi kw'icenda bari bangiriye operasiyo y'umugongo, amagufa y'umugongo nayo yari yononekaye kandi. Inyuma rero y'ivyo urumva ko ukuguru nako guciye kundemvya cane. Hari imisonga 2 iri muri uko kuguru vy'ukuri irambabaza ku buryo budasanzwe, ko sintambuka, ngiye gutambuka ukuguru umenga kurarokotse, sinunama ngiye kunamisha umenga nica umurinzi ibuye, si kuvuga no kuryama, mu guhindukira birangora kuko uko kuguru ndagukomye uca umenga kurahanyutse. None rero nagira ndabasabe abakunzi b'Imana kugira ngo umuntu wese kuco ashoboye urugero rwiwe mumfashe. Imana nizobaha impera n'impembo, ubwanje sinoshobora kubakengurukira nk'uko bibereye, ariko Imana yoyo ibona akari mu mutima w'umuntu, iciza umuntu yakoze ingene yagikoze izobahezagira. Murakoze, benda bakengurukira kukigoro bazogira, Imana ibahezagira. Nta byinshi mfise nongerako. Ubutumwa mwumvise yuko butomoye. Sindayigaya Genevieve agwaye, yabasiguriye ingene agwaye. Mwumvise yuko iyi ngwara ayimaranye igihe kitari gito. Ubu mwebwe mwese abakunzi b'ishure ry'Abarundi bose murumva yuko ariko abasaba ubufasha. Aha kugira ngo avugwe murumva yuko hakenewe hafi miliyoni 10, imiliyoni 7,900 z'ivyo vyuma, z'ico cuma nako, hanyuma imiliyoni 2 zo kumuvura. Ni hafi imiliyoni 10. Bantu b'Imana, umuntu wese rero atahura ububabare bw'ubu bugwayi yogira ico akoze, Imana izomuhezagira. Ukeneye kurondera Genevieve yoshobora kumurondera kuri izi nimero dusize ngaha, hanyuma bakavugana. Imbere yuko mwamufasha mubanze mwishire mu kibanza ciwe,
mwiyumvire mugereranye ububabare yoba afise. Kumbure hashobora kuba hariho uwagize ubugwayi nk'ubu, uwo rero nibaza yuko wewe aca bitahura cane gusumvya abandi bose. Imana nibahezagire. Ntimwibagire kugira subscribe kw'ishure ry'abarundi bose. Ahasigaye rero reka twibandanirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.